Reka subire ndabaha ikaze nshuti banywanyi mubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe rutende ya Isange TV imbonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye haba muri politiki mu nkino mw'iperereza hagati y'akazi na muntu mu ndero ndetse n'andi makuru yose aho ariko aravugwa ngaha mu kibano. Ndabakengurukiye mwese mudukurikira muri mu micungurire y'igihugu cy'igihugu cyacu c'u Burundi abari mu makungu ya kure ndetse no mu bihugu bibanye mwese ndabahaye ikaze mu makuru yacu tugira tubashikirize kwisaha amakuru utosanga ku zindi mbonesha kure uretse mbonesha kure imwe rutende ariyo ya Isange TV. Ndabahaye ikaze rero mu makuru yacu, amakuru y'iyi saha araza gushimikira ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Uwahoze aramutswe umugambwe CNL Honorable Agathon kuri ubu ngubu amagara ye ntabwo yifashe neza, biri kuvuga ko kuri ubu ngubu yoba ngo yajanwe ngo abagwe ibihimba vyiwe ngo kubera ko amagara yiwe atifashe neza, bikavuga ko vyoba byagizwemo uruhare n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD. Ni nyuma yuko uyu yiyamirije ibyavuye mu matora akavuga ko amatora yaranzwe n'ubusuma ntangere, ndetse akanavuga ko kuba umugambwe CNDD FDD waratsinze amatora ngo ari uko wakoresheje ubusuma. Uyu rero yahoze aramutswe umugambwe CNL, nyuma yaho yaje kwamburwa uyu mugambwe ndetse wegukira ndetse ryigukwishaka, akaba rero yarawuhawe nyuma yuko Agathon yagirijwe ko ngo yama ngo yumvikana ko ashaka guhungabanya umutekano mu Burundi, na cane cane ko ngo atumvikanaga n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD. Honorable Agathon yarumvikanywe mu majwi cane, aho ndetse yanavuze ko ngo ariwe yagomba kurongora Uburundi nyuma akaza kwibwa amatora, ibintu rero byavuzwe cyane mu bimenyesha makuru bitandukanye. Amakuru yihuta cyane rero adushikiye kuri ubu ngubu nuko Agathon amagara ye atifashe neza, ndetse binavuga ko kuri ubu ngubu yoba yamaze gutangura kubagwa ibihimba by'umubiri. Naho Mukombozi we nyuma yuko abonye ikibanza ca kabiri ari mu matora y'abashinga amateka ndetse n'ay'abajenama b'amakomine, avuga ko rero ngo no mw'ishure nk'iyo umwana abaye ngo uwa kabiri ngo yarahabwa ikaramu ndetse ngo nikaye ngo na Sebarundi ngo yakagombye kuba yarabiravyeko. Mu kiganiro yakoze ku munsi w'ejo umuririmbyi Mukombozi arashima cyane ikibanza ca kabiri yaronse mu ntara ya Bujumbura, ndetse ngo byanamweretse aho inkomezi ziwe zigera. Ngo ntahakana ko canke ngo yemeze ko atatunenge twabaye mu matora, ariko ngo kubwiwe ngo nomba utunenge twarabaye ngo leta irakwiye gukosora bakabitohoza neza ababikoze bagahanwa. Kubwo ikibazo c'uko ngo atashigikiwe n'abaririmbyi bagenzi biwe kandi bari babimwiyemereye, yavuze ko abaririmbyi b'abarundi batinya ngo kwinjira muri politiki, ariko mu nyuma ngo muto agaca abona bariko bashigikira iyindi migambwe, akabandanya avuga ko ngo vyanamwigishije kubana n'abantu kuko ngiyo bari kuza vyari kwita ko aribo baje kuraba kurusha Mukombozi nyene kwiyamamaza. Mukombozi kandi yavuze ko kubwiwe ngo yahamagawe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye amukeza kubw'ikibanza ca kabiri yoba yararose muri aya matora. Reka dusimbukire ku biriko biravugwa n'ubundi ngaha mu Burundi, turabire hamwe ibiriko biravugwa mu makuru aba ariko aravugwa mu mihingo igiye itandukanye. Reka rero tunyarukire ku biriko biravugwa ngaha. Abibuka baracunzwe, bamwe mu barokotse ibuta no mu kibimba barahagaritswe i Bujumbura. Bujumbura kuwa 14 ruheshi umwaka wa 2025, Bujumbura kuwa 14 ruheshi umwaka wa 2025, Andre Bizoza ndetse na Florence Brutamucelo abamenyekanye cyane mu mashirahamwe y'abarokotse ubwicanyi bw'ibuta ndetse no mu kibimba barahagaritswe kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 13 ruheshi umwaka
ku kibuga c'indege ca mpuzamakungu Melchior Ndadaye. Bariko baja mu gihugu ca Kenya mu rugendo rw'akazi, hari n'uwundi wa gatatu bari kumwe aherekeje, bose uko ari batatu bahavuye basubizwa i Bujumbura, aho ngo bashizwe mu busho butandukanye bw'igipolisi. Iri fatwa ryemejwe na Emmanuel Nkurunziza, umunyamabanga mukuru wa ASC Genocide Canade, ishirahamwe rirwanya ivyiyumviro ry'ihonyabwoko, hamwe ndetse n'umwe mu bagize komite y'ishirahamwe ry'abarokotse Ibuta. Ariko nta byinshi vyamenyeshejwe ku bijanye n'intandaro y'iryo fatwa rya kwibuka vyabaye ikibizira. Kuva aho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ashikiye ku butegetsi, abarokotse hamwe ndetse n'imiryango y'abazize ubwicanyi bwo ku Kibimba bavuga ko babuzwa n'ubutegetsi kwibuka babo. Ivyo vyabaye ikibazo kitoroshe cane cane ko ubwo bwicanyi bwabereye muri komine Giheta, intara ya Gitega, aho umukuru w'igihugu avuka kandi afiseyo ikirimba ciwe bwite. Kwibutsa ubwicanyi bwo ku Kibimba kwa 21 Gitugutu 1993, inyuma y'umunsi umwe Petero Perezida Melchior Ndadaye yishwe, umukuru w'igihugu wa mbere yatowe biciye mu nzira ya demokarasi kandi yava mu bwoko bw'abahutu, igihugu caciye cinjira mu bwicanyi bufatiye ku bwoko. Mu Kibimba muri komine Giheta, mw'ishure ryisumbuye ryegukira ishengero ry'igiporoti, harishwe abanyeshure barenga 150 b'abatutsi. Benshi barakuwe mw'ishure begeranirizwa hafi y'ahari sitasiyo y'ibitoro Kwibubu, aho benshi muri bo baturiweho bari bazima, abandi baratemagurwa canke bicishwa ibigwanisho bito bito. Ariko imyaka irenga 10 inyuma y'ubwo bwicanyi, imiryango yababuze ivuga ko leta idashaka kwemera ko ubwo bwicanyi ari ihonyabwoko. Abamaratiri bibuta, imyaka itari mike inyuma y'aho mw'ijoro ryo kuwa 29 rishira wa 30 Ndamukiza 1997, mw'iseminari ntoya y'Ibuta mu ntara ya Bururi harabaye irindi bara ryakozwe ku mitima ya benshi. Abarwanyi barateye iryo shure ryegukira Katolike, bakoranya abaseminari babategeka kwitandukanya hakurikijwe ubwoko. Ariko abo bana baranse, bahitamwo gupfa bari kumwe aho kwitandukanya. Abanyeshuri 40 b'abahutu n'abatutsi barishwe. Kuva ico gihe abo bana bafatwa nk'abamaratiri b'ubumwe, kandi haratanguye gusaba ko bogirwa aberanda bigasabwa i Roma. Icibutso cacitsemwo kabiri insengero zidahurizwako. Nk'uko biri mu gihugu kibanyi, Uburundi bugizwe ahanini n'amoko atandukanye, ariko bitandukanye n'ibindi bihugu. Aho ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 ryemewe n'amakungu, ubwicanyi bwo mwaka w'1993 mu Burundi bwo bukaba butarahurizwako. Abarokotse basaba ko ubwo bwicanyi bwakurikiye igandagurwa rya Ndadaye bwemezwa nk'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi. Ku ruhande rw'abo amashirahamwe y'abahutu, bamwe mu banyepolitike nk'umugambwe wahoze ku butegetsi Frodebu
hamwe ndetse n'uwahoze ari umukuru w'igihugu baraharanira ko ubwicanyi bw'umwaka w'1972 aho ibihumbi n'ibihumbi by'abantu bishwe bwemezwa nk'ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu Burundi. Muri Rusama 2022 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaranze kwemeza itegeko ryari ryemejwe n'inama nshingamateka rishimikiye ku cegeranyo ca CVR umugwi wamye unegurwa. Ukwibuka gufise inshingiro zibiri: ihagarikwa ry'abo bantu batatu baserukira abacitse kw'icumu ibuta ndetse no mu Kibimba ryerekana ingorane ziri mu Barundi batagomba kwibukira hamwe, aho agacerere k'inzego ukwibuka bibujijwe mu kwita amazina gutandukanye bibandanya vyimba icobo hagati y'Abarundi nk'uko bibandanya abishikirizwa. Reka mbashimire mwese mwari kumwe natwe, turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko.